Inzira y'umwiza nayifashe nzirasheka nasanze ari Izimiza Vujyawe ari vuwaren ya Renda shije hasi. None igi wawe ko ari ivu niyo renga hasi. Renda nutemera kurishira hasi. Ndakwama indura ha hose bamenye kuri umurozi kandi ndabwira kuri umurozi. Habwo ni umurozi none cenyo ivu ndakugiziye. Ishira hasi amuyoriri. Komba katocori intwaye. Ko nishiriye abana bakina amakopo. Sawa. Urarishira hasi bajushira hasi. Cyangwa ngwa indura abantu bose bamenye kuri umurozi. None ivu sico kimwe none naho no rishira hasi nkayori kwigenza gusa. Rishira hasi yotori rindi. Komba tuco bitwaye atani cyo bivuze. Kandi abantu murigenze hibasu amahoro. Ha, icyo cyakoze gusa ndabonye kutanamaramara. Eswe. Ha, mana zirarema. Ijambo naravuze n'ubundi ndabikagaza mu masengesho dore bagiye ko ejo dufite shooting urumva neza ko shooting zindi ubuzima bwanjye urumva aho bishyitangaza muri shooting yawe uhavura nkoresha beke muri kurigirisha okay reka batungene kuri farmasi ndakugurira umuti biraza guhera Chiri utibagiye neza ko ejo twahuye na Brenda yari umusenyi wawe kimeze no kumenya sigurira neza yayoye umusenyi wawe gute Nutse mvuga ndakubwira ngari masengesho. yagomba gukoza iki Nge na wabimba. she ugiye umuntu akuyoye umusenyi abashaka kukwicisha ikindi naco Brenda waramuvuga yuko akunda cyane ibintu by'abafumu hari umwigeze kumbwira ko yigeze kumubona ku mufumu mu buterere Tinda masengesho gabanya amajambo. Humura sivyo ndaza kukugurira umuti muri farmasi sawa ndaza kugenda neza okay hamikindi naco buryo umuntu afa ku musi wiwe ntugire kibazo gara kugurira umuti naho shira mwinguvu reka buzurigirisha nk'uko Shega none mbona. shira mwinguvu nawe ucudeka kimwe nayifashe nzirasheka nasanze ari Izimiza
uno musi ndatangaye cyane kuko ubona uza kundamusa muhiri wanje ndaguheruka kiriya gihe uvuye ngaho Sani ni sanzu biini utoka chini kwa sometimes birashaka anyway tukane nje so cyari kinzanye ngaha nje kugufelicita nazinsi ndarakwije ndabonye yuko nawe winjiye mu mwuga usigaye uri umudirector kandi neza filime ziryoshye kuzengazo kandi n'ijya filime yawe Prophet Ezekiel bamirikira kubita uriko yaronka utuvyuzi twatu na hato rero nico cyari kinzanye kugufelicita. Merci beaucoup urakoze cyane. Burya ni gake abakinnyi ba filime bemerana. Urakoze cyane kunyemera. Nawe uri umwakirisi mwiza urabizi kuva na kera nawe ndagufelicita. Yeah, thank you. Kandi kindi naco Sani nkuko nabikubwiye ijya filime yawe Prophet Ezekiel irikira duga ariko birasaba gushiramo ibirungo kugira ikubite sana ucuri cyamamari uce wandika amateka wandika izina rero ivyo birungo nibihe so nanje kugusaba urabikuntu barankajewe urazikunda superstar urazikunda umwe urazikunda cyamamare urazi yuko ngaha mu Burundi ndabafise nkajewe rero mpaye nk'agasene kamwe canke tubiri muri irya filime yawe ukija kuyindi level. Hari ijambo watanguye kuvuga ko uravuga ngo ngaho kaciye na bamwe ruhaba so burya je birangura kandi gusubirana no mu ex wanje kuko ujye usubiranye no mu ex wawe nko gusubira kurya ibyo wadashwe kandi ikintu kijya ibyo cadashwe ni imbwa gusa naje rero sinokwemera ko nitwimbwa n'umusari mu buzima bisigura yuko hamwe no usubirana no mu ex wanje nuko no basubiye kurya ibyo nadashwe. Okay. Cyari cyumviro cyiza cyane cyuko no gukinisha muri filime yanje. By the way, nzovugana n'umugore. What? Umugore anyemereye ko ukina. Don't worry. Nzomutuma. I will call you. Sani, kugira utange featuring urinda kuvugana n'umugore wawe? Yes. Cyangwa Sami ya filime n'umugore wawe urazandika tubasha ko ari uzandika. Cyane yumvira. Kibazo cyo bakiri kindi nacho nyenge y'inzu menywa na mwene so yazandika tazandika biramaze. By the way uraberewe kare aha je naberewe nisanze kandi urajenje cy'wanje ahubwo mani mbonije ejo nari nagukwitiye ako gastayi nararengana abantu bose bakavuga ati respect cyabamare kirarenganye. Yes. Imana yaguha impano nziza cyane yo kubega iyo wambaye urabega mugabo hari ubushakashatsi nakoze nasanze neza yuko abakobwa basa neza mu maso usanga mu gikoni ntibazi guteka abandi nabo basa nabi mu maso mugabo usanga mu gikoni barazi guteka kandi bateka neza cyane. Imana nishobora kuguha impano zose muri wewe hariho impano imwe Imana itaguha kugira ngo ati uzobandanye uyikunda unayisenga unayubaha nawe Imana yaguha impano yo kubega yo kwambara ukabega kandi kiri umuhungu wese ashobora kwifuza kuguhamagara no kukubwira ati sister hagarara mugabo ararindi impano ikomeye cyane Imana itaguhaye kandi niyo yari kubaniriza cyane. But don't worry, if my wife aramutse yemeye don't worry nzokubwira gusa iyo Imana ifuma iguha iyo indi impano ikakwimiye ufise kananijo shako nomenya guteka ndigisabone watumanye nibera wana uraza gasura wewe ubwiza bw'umukobwa bumushikana ibwami mugabo ngeso ziwe mbi nizo zimwirukanisha ibwami. Be sorry urazi ko ari ikintu nari nibagiye kukubwira. Igihe Be ejo twarahuye na Brenda maze Brenda nsaba yuko twamukinisha muri no filime yacu umuzi w'umusaraba hanyuma naje ncanibuka yuko ari Aurore bisaba yuko umukobwa yokina ari mapepe cha ngirageje kuraba ijya casting yiwe cyambona yuko yotoka mugabo ncavuga ati sinofata ingingo jenyene
reka nze mbaze kwanza umwamikazi wanje numva icyo akivugako ubona gute tumuha iyo roho ariko sheri ntabavuze ko abarundi mubagera n'ingoga basi ngize aka kanya nyine uravyibagi ubu nyene umwanya ndetse n'ivyo utibagije nibaze yuko ariyo twaje amasengesho ukumva ko atubwiye yuko yigeze ugomba kutwica none n'umutima wawe utangiye kugera none ahubwo niho ukeneye kumuza tureke n'ibyo uriyumvira neza yuko azokina nkumva umutima ndatuje cyangwa uriyumvira yuko niyo mwagenda muri ko murakina rero kuyama uriyumvira yuko ntazigera afuha dusha niyumvira ko mbure ko musubiye no muri bya bindi byanyu bya kera ari nayo nzira warushatsemo ugeze kure cyane mu by'ukuri kuko yumvira ibintu byinshi cyane fine tuzorondera urundi mukinyi aduza kwakina sawa ntugire ikibazo shefe kandi urabizi yuko ntashobora gufata ikintu nkakora je nyine ubwanje ntarinze kwanza kubigirisha inama okay baby hamanda kuwazi uyu muceri tuze kuworisha iki be reka tuze kurya inkoko n'iryoshe kwera sawa nta kibazo sibyo Odi hapa. Wewe Bren. Za asubuhi. Karibu. Oh, direct. Habari. Shari, karibu. Oya, ndiko ndihuta. Hari hano ngomba ngenda ahubwo nari nshatse kugira nze umbwire ico wandondere. Okay, nta kibazo. Hama director. Ikintu nyamukuru cyari gitumye ndagutumako nkeneye amafaranga. Muri iyi minsi ndafite ikibazo cy'amafaranga, n'inzu ngaha amaze iminsi imikwara ngo ukwezi kwaraheze ibiki n'ibiki kandi nanje n'agasitoke kamperanye muri iyi minsi maze iminsi kweri gufungura ku magendera tuvuta two kwisiga twamperanye nkeneye amafaranga kweri. Bo Brenda byari ivyo ko kubukeneye amafaranga byari ivyo kandi birumvikana ariko nta mafaranga afise. Amafaranga afise kubera ko YouTube channel yanje barayiriye copyright uvuga ko rero ntabwo ndiko ndahembwa yarabaye kandi zomara 2 mwa zose ntahembwa urumva rero ahantu handi mbona no kura amafaranga Uvutse? Nakubwiye nuko 2 mwa ntahembwa. Direct none nyimba uri kuravuga yuko uzomara 2 mwa udahembwa twebwe bibaza yuko tuzosha tubaho gute turya umuyaga twebwe uko biri kose je nakubwiye nkeneye amafaranga nkeneye kuri inzu y'abandi kuko simba kwagusa kandi simba kwa papa wanje byo kumbwira ngo uzomara 2 mudahembwa raba ukuntu kubita imitwe urondera amafaranga je umpereza amafaranga nkeneye amafaranga. Ariko Brenda jewe nyene ubwanje aho mbona ngaho ya pare twama dukoresha muri tournage ngomba kuyigurisha ngure ntoyi yayo ariko urumva aho ubuzima bugeze ariko ugacuga umuvuga ibintu nk'ibyo. Director ka joke one jewe uri kuranda bubona two nda joking none nk'ubufashe ikamera nk'ijya ifise ama image nkajya ukayigurisha wewe ubibaza yuko aho nitwogaruka no gukina umugabo yikora kutwa afise Brenda niyo mpamvu rero ibintu ubuzima uko bugize natwe niko ca tugira none tugirene none director kweri none basubana jenje cha ndabigenza gute Brenda ebo ni nyinshi uribukana na kwa pase twarashwanye twiko dupagiye gukina pare uribuka amajambo wambari rero nubu genda mu yandi marebo ugende babakinishe hanyuma baba amafaranga mu gihe je nayiko ndakora abandi bariko barakora. So basi director je brama numva nyotewe nuko basi raba tugenda ahandi ku kabari tumusiga n'akayeri kamwe basi umve ndabe ko nogabanya stress ahandi he ntuzi hahandi gora tugenda yo reka kuri kajya kabare ubu amadeni mfiseyo hagira nko kwangana ubu sishobora no guca hajya imbere ya kajya kabare honyene nujya mu ntuzenyi mu comptable waho duhuye ndondera ukungene nkwepa kugira ntambona nawe buravuga ahubwo vuga handi kujya kabiri hamwe wahora unjana urarega na jewe icaka ni hatari mu muhogo umenga hari imigaga nkese
Sama hajya ngo uvuge nakuru nuko abamuherutse we ndakubwira ko icyaka kinyishe mani jewe wovuga ngo ufise amadeni jewe naho nuca ubu unya sinkiva mu nzu wibaza aya masawa warusanga je ndi muhira sinkiva mu nzu hamba ninyegeje aho nciye hose n'amadeni gusa sasa Brenda dufanyaje sa director jewe ndafise iciyumviro mani ndondera umufumo ndondera inganga muri iki kazi kacu tudafise inganga wala hatutatobo hajya bajya bose ubona bavumye bijya byamamara bibaza yuko bafise urutwe rugaragara hajya n'inganga mani Brenda mugaye ico ciyumviro cari ico ariko jeve ibintu vy'inganga ndabitinya kubera ko usanga abapfumu babesha. Imagine nk'ahantu ubuzima bungejeje cengurisha akaduga kiwanje ngo ngiye kurondera inganga aca mpenda nzoca ngira gute no Melody hadi bawote hadi Melody hanura ndashama ube maso nayo ubundi uzosubira kwisura mbenda kubaza urigero bana Sami asubira hasi abandi basitani bo ngaho baravuga kuva ngo babuke neza ngo bande mu minsi ngaho kumva bazina uramaze kumva samazina asama we ni wagumuje baje bangaho kazi ya wumva wagiye hatari ho mari bitafuti naje utanzovyiga ikadengene kugira pastishe nje muvyo naringiyemo ejo kurondera tuvugana sigaye Papa. Karibu. Stare Amakuru y'imiti papa. ni meza cyane. Yo, twari tubakumbuye cyane. Natwe tubakumbuye. Abandi masize bakomeye. Asha bose muturi bara amahoro kiretse yuko ntashoboye kubabona nasanze bafashe urugendo n'umugabo wa Dubai. Ico bisaba ko ndabarindira bwa nabo ngo baratevye natwe no kugatumba hari ibikorwa byinshi byo gukora mbone ngo ari ibindi biko birapfa ino tugukumbuye gose nanje ndabakumbuye cyane n'umuhungu wanje mbe ni hari kwanza hama nizere ko umwana wanje amufashe neza yo papa nugira ikibazo arahameze neza navyo ibikorwa byacu byarateye imbere bimeze neza hama papa ndabizi ko ugomba ifungurwa zo ngaho kiratekereye nari maze bishindiko ibintu by'ibinyamanyama ibintu by'ibispagetti bimeze nk'imisiba ukuntu gutya n'ibintu bashira ngo ni bisarade baba bijya ari bibisi si ibintu bashiramo ariko bimaze kundambira cyo numva numbuye ngiye ndundizo wacu niba byo kunda uwondonderera kumbata hama karibu cyane munsi birarindiye karibu
Dorcas! Dorcas! Dorcas, bite Dorcas? Dorcas uri umwana mubi. Dorcas nabiki kuri kuragenda. Erize. Sawa. Naragize ikibazo. Natwe navuye ngaha nzi ko ngiye kubaka. Profite amafaranga y'urya mutamu. Nasanze nagiye mu nzira idashika. Nje mu nzira izimiza. Inzira y'umwiza nayifashe nzi nkirashika